mu ncamake mbabwira byo nateguye ariko biza mu bintu 10 kugira umurideri hariho vision twayivuze kubana vision yaho utwara abantu no mushaka gushika icya kabiri kubura umuntu inspire abandi bantu donc inspiration inspire abandi bantu bakakubonamo wowe ko ushobora kubashikana ahantu kanaka ntidushobora kuvuga ngo jewe mpagarariye DICOBU muri Texas ariko udatanga utinspire abandi bantu nabo ushobora kubashikana donc turakwiye kubana akantu ko abantu baba excited about us cya kabiri cya gatatu kuba strategic and critical thinking nukuvuga kuba abantu twiyumvira nimba tuje mu gikorane muri munama nkiyi canke muri deba nkiyi tukaza n'amayida atandukanye meshi ayo mayida tukavuga ko tukagira challenge each other bivuye ku byumviro twazanye n'uburyo dukoresha kugira tuzari byumviro ngaho cyo cya gatatu kuba abantu twiyumvira kweri hama ubwa cya kane kuba bimwe twavuga communication interpersonal communication ikintu gikomeye cyane gose any organization muri famille mu rusengero hose nta communication hari nzize here kuri wenyene abahinga bavuga ko umuntu akomunika neza abanza wenyene kwiganiriza wenyene mbere yo kuganira n'abandi bantu so mugero tugiye communication nziza twebwe nk'abarider tukayimanwa nabo duserukira nta kibuza ko organization yacu DICOBU ishobora gushika ku byo vision abarider bacu bayihaye natwe abo hasi ko tubibona dufite communication nziza ariyo izana nemo twavuze bya trust hakaba na authenticity and self awareness so iyo ni ikintu ikintu gikomeye cyane gose to be authentic muri organization nk'iyi no kwimenya nibyo bituma n'abantu bakwegereye bashobora kugutrusting no kugukurikiza wewe kuko muri ico gihe uri authentic abantu barakwigira ku bwambere umuntu w'akarorero muri der w'akarorero wizewe bigiye ko bya bindi cya gatandatu ni creativity na open mindedness tutakuba twugurutse mu mitwe twabantu dushobora kuzana ibintu bishasha ndiko dukora kuri mwe bya kera para bya kera tukabihindura tukazana ibintu bishasha nkuko ubona harimo abantu batandukanye yakazana tugashira hamwe tugakreya ico ni cya gatandatu ikindwi tuza kuba flexible abarida uri murida tuza kuba flexible ibintu nibigenda buri gihe uko twabipanze ubu tugushaka kuja kurya hajya ijya dina tugasanga reya yajigije canke yahizemo umunyu mwishi tutari flexible yuko ibyo bintu ushaka gushika ushaka gusanga reya umushwaniye kandi peut-être reya ari yagize ibibazo twe tutazi tuza kuba flexible ma situation ibintu bigenze nabi twe mukundu tubi atamadega yandi akojeje flexible mu kuma situation atandukanye murida tuza kuba flexible mu hatuntu turagira ama programme yacu tuzohora n'utuntu tugera tutubroka urabona ariko nibitubuza ko twavansa cha pembeni ntushobora gusekana gutya cyane bayusa kusekana naho kora ku buryo bigira umunani tukora ko hamwe ubundi twaba abantu turi responsible tukona yuko buryo tuvugana n'abandi bantu ayo action yacu ibyo bikorwa byacu bikereka turi abantu responsable rimwe na rimwe uri murida urafatana responsibility kuko responsibility uri murida ni urumurida ugafata responsibility kabantu bari responsible iki cenda rimwe mwavuze bya patience kubona ko umuntu yenda ushobora mu kintu yavuga ngo kwihangana uri murida uza kwihangana twakivuze ko byinshi numva twavuga ko kwihangana patience and tenacity urumva ukabona ko nubwo ibintu bibaye ariko ntibishobora ntibituzi yo tuja ariko tubikore ducije mu yindi nzira yoroshe itadutera ibibazo canke imvune nini ubwo icicuma ryo cyanyuma umurida tuza kuba umuntu
yemera kandi a believing kuguma yiga kuguma ashaka ibintu bituma akura muri byose muri dani higaramenya byose so ari byo bincunga twise continuous improvement donc ukagenda ukura muri ibi mbo muri ine mu ncamake rero akazi mwe dufise nakazi bibaye nabo turi kumwe tuzungurutse karashobora kutworohera ariko natwe twimenye so umwese ro muri twebwe agende yimenye twese turafisana dukeneye gukosora sibyo si gukosora no gukuza improve mu bintu kanaka bizodufasha kubaka abandi batuzungurutse muri ya state muri siraho turi kubarabiye kuri twebwe bitume DICOBU iba ishiramwe izungutse ikuze ariko DICOBU nayo ndikuye kuba DICOBU gusa ikwiye no konandi mashiramwe ayirabirako bivuye ku barida wa DICOBU kama nayo agahinduka ko no kwisihinduka isimhindurwa n'umuntu umwe cyaye babiri gusa ihinduka kuzunguruka donc DICOBU nivyo ko abandi bazotwigirako bakabona ko turabarida bakarorero hama rero hari amajambo abiri abahinga bavuga ko akomeye ku murida utsa kuri board ni jambo rigoye cyane uri board nka karorero Samuel don't talk about but nka Samuel urabona ko ari umuntu ari board donc musanze kuba board bayivuga kubira abahinga kuko birafise ntuze nziza nambi gisigura nko mu kirundi kugira abatone cyongereza bacumve donc nk'akaro umuntu afata ingingo rimwe na rimwe zikaze zigoye gufata ariko umuntu akazifata hanyuma ukazobona ko izo ngingo ari nziza hanyuma no vote mu kirundi boardness sinovuga ngo sinzi ko bakujagara mu kirundi bavuga no para kuhagarara boardness ni so kurinda kuko keshi na keshi barida bari board bafata ingingo abandi keshi na keshi batinya izera muri make kwiki no kurinda oya sukuri harimo nko kurinda no gutinyuka ni it's a good thing muri leadership we have to be bold but we have also to be careful sometimes boldness hari gihe y'icibintu ariko utari muri organization yaro yose muri business yaro yose utari bold nishobora ku advance but we have to be very careful niho hagaruka byane twabizo tuvuga kare byo kugira ama improvement ukaraba eski boldness yanje iragenda gute but ama organization ama business imesha yakomeye yagize abarida bari board hanyuma rero icyakabiri ucubana ari byo ibintu biri combined bica bigira umurida mwiza ubaye bold ukagira na authenticity aho ubaye murida mwiza kwera ariko ringorane naho abahinga bavuga ko ibyo bintu bibiri keshi na keshi bidakunda kujana murakoze cyane gose imari bahetsagire minota 10 bamayira irageze akoze bwana Edouard nibaza ko watuganije neza Stella yari yavuze ko nimba ivyo Edouard yavuze atakindi Stella ngira yo kongera ko kimwe canke bibiri hanyuma hejeje cyo tubandanye n'abandi mbabarira ngomba mvuge byose ngomba ndayivuge mu Cyongereza nta kibazo so kubyaje kuvuga I'm going to focus on something that you guys have on the badges. Development, inspiration, vision, privacy protection, data protection, lifelong learner. Ati ngiye kwibanda mu iterambere kuba icitegererezo ku bandi hanyuma kandi no kuba umuntu aguma yongereza ubumenyi yiga ubumenyi. Oh my gosh. Keep going back to English and Kirundi. Haje kuri development ni kintu kwanza ni jambo rya mbere mufise ngaha kuri badge. Haje kuri organization nka DICOBU igomba gutera imbere abantu abarundi n'igihugu. Dukeneye kwibuka aba youth. Kubera aba youth mu myaka 2030 niho bazoyitwara organization aba leader mwitwaye neza. Murumva? So it's important. Youth n'ugwaruka
uvuga yuko ugwaruka tutegezwa kuruha amahirwe kubera ejo nigo ruzoba rurongoye DICOBU canke igihugu. Yes. When you talk about development, you're not talking about today and tomorrow when it comes to an organization. Kind of like what he's talked about. And going to one of my other points, vision. Vision and development go hand in hand. Because if you have a vision, you're talking about 10, 20, 50 years from now, right? With vision, in order to get to that 20, you need to be doing what? Developing. And with that means developing not just the organization, but developing your people, your current and your future. And in order to do that, you have to inspire. If you don't inspire the youth, how can they come in DICOBU? If you don't reach out to the youth, how would the leaders who will take over DICOBU in 10, 20, 30 years come? Uriko uravuga iterambere utegerezwa bijanye nico bita ihangiro canke vision. Rero iyo vision canke ihangiro icugamije aho imbere ni ibintu bitwara umwanya. Rero ni ibintu bisaba yuko uzana ugwaruka kugira ngo ugo gwaruka ejo hirya ejo ruzoshobore kurangura imigambi mwimwe canke ruzodusubirira ejo hirya ejo. Nta kintu gishobora gukogwa muri DICOBU ugwaruka nago nyene tutaruhaye ikibanza kuko kazoza ka DICOBU kari kuba dufise ugwaruka kuko ugwaruka ejo hirya ejo nizwo ruzotwara DICOBU. And as leaders, I would challenge you to, yes, talk about the vision. That's important. Talk about how you're going to develop. That's important. But make sure that the message doesn't just get stuck in what's up. That the message is spread out and you guys are spreading the message in places where majority of the people sitting in this room would normally not be, right? For me, I'm 27. If you're looking to reach the next leaders, right? The developing, the vision, people who are going to bring what he also talked about, new ideas, creativity. You also, as a leader, have to be creative and you have to change in your way of which you communicate and how you reach your people. Because in order for DICOBU to grow, which is something you guys talked about yesterday, I wasn't present physically, but I was present virtually on YouTube. And a lot of you guys talked about ko kugira DICOBU shike higeze ko mwavunitse. Urumva? So make sure that the work you put up front doesn't go to waste. That means, again, spread your message in places where future leaders are at. And sometimes that means social media, right? Spreading the work you're doing on social media so future leaders who are not sitting here right now can see it and be inspired and come. Ejo mwavuze naho ntari ngaha nashoboye kubikurikirana biciye muri ntuze online. Hanyuma ni vyiza yuko ivyo muvuze canke vision yanyu itagarukira ku bintu vyama WhatsApp gusa, mugabo mukaraba yuko ivyumviro vyanyu vision zanyu zishikira ugwaruka, kuko rujya gwaruka nigo ejo hirya ejo ruzoza guteza imbere canke kwikorera DICOBU rushikana kuri ya migambi mwateguye. Ikindi naco nukuraba ibintu bijanye n'ubuhinga bwa none ni bande bafise ubwo buhinga bwa none? Kenshi nugwaruka. Ubwo gwaruka rero mutegerezwa kuruha ingufu kandi kurushikira ntibigume gusa ngaha aho turi. Next thing I want to cover are my last points, which are lifelong learner, privacy protection, and data protection, which go hand in hand. As a leader, it's not an option. It is a must for you to continue being a lifelong learner. Because the world, as he says, goes around and around. And as things are churning, things are forever changing, right? For me, I work in the space of tech, right? If I'm not
keeping up with trends and learning, my friend, in 3 months, if I decide to change jobs, I'm behind. I'm not getting a job. As a leader, it's the same way. You have to have the same mentality because the people you're leading are changing. The world of which you live in or are leading in are changing. The environments are changing. So it's important that you stay up to date what the people you're leading are dealing with so you can stay up to date and be able to connect with them. Because as a leader, if you can't connect with the people you're leading, you're going to lose the herd and you're going to be left alone. Ati nk'umuntu w'umurongozi utegerezwa kwama uriko uriga. Nta muntu avuga ngo jewe narahejeje ndabizi vyonzi ndabizi. Oya, uguma hariho bishasha uguma wiga kandi utegerezwa kunezerwa uriko uriga kubera ubuzima bwa none ibintu birahinduka, ugwaruka ivyumviro vyago birahinduka, natwega batama ivyumviro vyacu birahinduka, isi tubayemo irahinduka. Ni vyiza rero yuko twama turi tayari kuguma twiga. Ati kuko nka jewe nkora akazi kajanye n'ibintu by'ubuhinga bwa none. Ati rero ntariko ndavyiga ikintu gishasha kije nkaciga, ejo hirya ejo mvuye muri ako kazi nkaja handi cansanga iterambere ryaransize. And I would challenge you guys on this in terms of become a lifelong learner. To not just learn, and this goes out to, it's something I've noticed that African leaders in particular, we kind of struggle with. Be open to listen and learn from people younger than you. Ati hari ikintu nashaka kubabarira naho nzi neza yuko bamwe mutacakira nka neza. Nukwama mwumviriza kugira ngo mwige biciye kuri bajya abantu murongoye kuko bajya bashaka kubigisha. Mugandazi neza yuko benshi batemeranya navyo. We can all learn from one another. Young, old, same age, it doesn't matter. Each one of us work with an idea, and we each have knowledge that one might not carry, regardless of the age. And as leaders, please, African leaders, be open-minded, as he mentioned. And with open-mindedness comes with kumviriza. Abantu bakiri bato. Murumva? Kubera barafise ideas. Barazi ibintu bimwe mwosanga mwe mutazi. Tuvugisha ukuri. Yego. And that's important as a leader. So that's my challenge for you guys. Last, I want to cover something you guys kind of touched on, which is you guys called it secrecy. My line of work, we call it data protection, privacy protection. And I wanted to touch on this because it's something I feel like we don't talk about a lot in our community, but it needs to be talked about because a lot of these organizations you deal with sometimes sensitive information. And as leaders, it's not just your job to keep quote-unquote secrets, but it's your job. It's not an option. It's a responsibility to protect the information of those members who join your organization. And if you are in position of, if people come to you about an issue, as a leader, they're trusting you, going back to what he talked about, trust. They're trusting you to keep that, right? So you need to honor that. As a leader, if I come to you, that means I'm trusting him. That trust just got lost. That's a simple way of putting it, but what I'm trying to say is when you guys are collecting people personal information, I don't know if you guys collect social securities, people home addresses, that information is not to be passed around WhatsApp. Ati nshaka kuvuga kuvyerekeye kuba umubanga. Kuba umubanga rero kenshi nimukunda kubivuga mwebwe abanyafrika. Kuba umubanga shase kuvuga iki? Nk'ubu information z'abantu, amazina y'abantu, address z'abantu, imyaka yabo, inamba ya social security. Nk'ivyo ni ibintu
abanywanyi bayibahaye muteza kubishingura neza ntibisohoke bija mu bandi bantu ntabwo ari vyiza cyane. Hanyuma ikindi wewe nk'umurongozi jewe ndaje kukubwira ibibazo mfise kakubwira nti jewe n'umugabo wanje dupfa ibi nibi cyangwa umugabo wanje ariko aranyanka arimo arantuka kubera kutavyara ibiki ugaca ufata telefone ugatanga guhamagara ngo urabizi runaka ntavyara runaka yemeragwana n'umugore runaka. Ico gihe rero mwege nk'abarongozi muca mutakaza ubwizigirwa. Rero ni kuraba ingene information z'abantu mutegezwa kuzibika neza kandi natakivuze birashobora guhanwa birashobora gutuma umuntu bamutwara muri court agafungwa kubera yuko yasohoye information zaba. I'm sorry. Yes, I was no you're good actually, because that's where I was heading. And Pastor can back me up when I say this, because he's kind of like, you know, in that space. Not protecting people information is a slippery slope. One that you can make one click and you're in a lawsuit. In my career, it's as simple as me leaving my computer wide open. I'm not only fired, my company is in a lawsuit, I'm personally being sued. And as DICOBU continue to grow and you accept members, keeping member information is going to become crucial. But even more so, I would highly recommend you get a process and standard in place and a software in place. How are you going to protect people information? Because trust me, as you grow, it's going to be hard to keep track who's a member, yari shangahe, blah, 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 what, all those things. But as simple as some of you guys might take that information, it's the same little piece of information that can shut down DICOBU. So as leaders, I challenge you guys to think about those things. How can we protect ourselves? How can we protect our members' information, especially as we grow and become big? Because as we say in my line of work, the bigger you get, the more liability you're opening up to yourself to, and the easier it is to land in court. Avuze ati ndabahanuriye yuko kubika neza information z'abanywanyi ni ikintu gikomeye cyane kandi mutegezwa kugikora kuko wihenze na gatonya information ikagenda mu maboko mabi musanga DICOBU iri muri court musanga bayitwariye ugasanga abantu mugiye guhura n'ibibazo cyangwa DICOBU ikugagwa. Iyo DICOBU itanguye nk'ubu turi bake biroroshe kubika information mugabo uko tuguma dukura haguma haza ibibazo vya information z'abana. Ico gituma mutegerezwa kwiga uburyo information z'abanywanyi zitegerezwa gukingirwa kugira ngo muzikingiye muzamukingiye DICOBU kandi namwege muzoba mwikingiye. That's basically the points I wanted to touch on. And I just want to say that, you know, I'm happy to be here and to see everyone that's represented from the different places. And again, for me, I just challenge you guys to open up the channels to the youth when you're making plans, to think about them. Because when we talk about development and the future of DICOBU, they are the future. Ati mukurangiza nashaka kandi nsubire ndababwire uruhara rw'ugwaruka, uruhara rw'abakiri bato. Ndishimye kubona ndi hano hari indongozi nyinshi zivuye mu state anyuranye. Mugume muyumvira ikibanza cy'ugwaruka muri DICOBU kuko ntituvuga iterambere rya DICOBU, iterambere ry'igihugu tutavuze ugwaruka. Thank you. Murakoze. Urakoze cyane Stella. Bo tuca dushishikara Stella mwumvise ko ari umwana, nibaza ko ari we mwana kiri muto ngaha ariko ni umumama mwavyumvise. Imyaka yiwe ni muto cyane kandi amuzi twakuranye byinshi. Okay, good. So Stella wakoze, Edouard wagize neza. Turabandanya rero. Nagomba sabe Everine, muganga Everine niwe ashikiriwe kugira ngo nawe afate iyo minota 10
hanyuma ahejeje bagenzi aca kurikira hanyuma tuca tuza abandi basigaye baca batwihanganira tuzobandanye Joseph karibu muganga mahoro kandi nagerageje gushira ama PowerPoint yanje mu kirundi aho bingora mu ntunge mu mburane rero no munsi je ngomba ngo tuganire gatoya kubijanye n'uburongozi bworohereza abantu ndazi ko twese turi indongozi ngaha nta muntu numwe yashitse ngaha atari indongozi rero kuba uri indongozi aho wajuzananye canke uri umusangwa ngaha ni igikorwa gihambaye muri DICOBU ntiyobandanye itagira indongozi nizo zifata umwanzuro zikaba zifise n'ivyo zihereza abo zirongoye rero jewe topic yiwanje ni uburongozi bworohereza abantu nabwo ubwo burongozi bworohereza abantu niki icambere umuntu ategerezwa gutahura indongozi niki umurongozi ni umuntu afise ububasha bwo kurongora abandi afise ubushobozi bwo kurongora abandi hanyuma ukorosha nako ni ikintu gituma ubwo burongozi abandi babwitaba kandi bakemera ivyo turiko turababwira kugira ngo imigambi n'ingingo nivyo tuvuga vya vision bishike ku ntumbero kuko tutavyoroheje tukabigumya usanga bitorosha rero abarongozi borosha bashoboza abandi gufashanya kugira ngo bashike ku ntego za rusangi biciye mu migenderanire uburyo bakora hamwe n'ivyo bashikako rero korohereza abantu bituma rero utangura nawe uri nk'indongozi kwiyumvira tinone abo ndongoye bameze gute kuko hari uburyo bwo kurongora ubyo ntitubijamo ariko utegerezwa kumenya ko aburongoye bose atari bamwe bafise uko babona ibintu gutandukanye ariko uko naho babona ibintu gutandukanye canke naho baba bafite ibindi bintu bo babona bitajanye n'umugambi wawe uri kurabajana bose ukeneye aburongora utagira aburongora ntabwo uzobura umurongozi rero utegerezwa kumenya ingene worohereza ingene ukwega n'abandi batajanye na vision yawe ariko nabo kabakwega kugira ngo baze bashike kuri ya ntumbero ushaka kubashikanako iyo ntumbero ya DICOBU nayo murayizi nijya nyene rero dutegerezwa rero kugenda namba ari mu state namba ari mu aho dusanzwe turongoroye tukamenya abantu bacu turongoye ni bande mbe ubumenyi bafise n'ubuhe kuko nata bafise ubumenyi bungana nuko uba umuziga ku ruhara rwiwe aracyari umukiriya bavuga ngo umukiriya ngo numwami umuteja ni umfalume rero niba tugomba kurongora dutegereza kumenya abaturongoye abaribo tukamenya ubunyantege bwabo tukamenya ingene ibyo bashoboye kudufasha muri uno mugambi wo kwiteza imbere nka DICOBU hanyuma tukabajana mu bunyantege bwabo abafise ubunyantege ntikibe igituma cyuko twobakumira ariko tukamenya tutireka tuborohereze mugabo tutavuye ku ntumbero nyamukuru ya DICOBU hanyuma ico kizodutuma twiyegereza benshi kuko nkuko bisanzwe biri Stella maje kuvuga ugwaruka nkatwe hano dufise background itandukanye n'ugwaruka ugasanga twebwe ivyo tuari tuzi hari iwacu ingene twe twakuze ingene twabona ibintu bitandukanye gose n'urugwaruka ariko rero ico mu gihe ushaka korohereza abandi ushaka kuba indongozi yorohereza abandi niho haho uvuga uti mbega imigambi nokora kugira ngo urugwaruka nago ndagwegereze ngaha nuruhe ndagworohereze kuko utegerezwa kumenya ubunyantege bwabo ukamenya n'ivyo bashoboye hanyuma muri bijya bashoboye ukabashigikira hanyuma bagashika kuri ya ntumbero yawe mu bunyantege nabwo nyene ntuhashura ntukubita utegereza kuraba uti mbega no bigenza gute kugira ngo mu bunyantege ndabuvyazemwo umusaruro ugwaruka nkuko yavuze ruzi byinshi isi iri ku muvuduko ariko natwe bivanye niyo twaje tuzananye egome turashaka ivyiza ariko uwo muvuduko niturawushikako mugabo rero abo nimba bakiri muri vya bintu ubona uti ntibiragenda neza kandi isi kuvuga none ugwaruka gwonyene natwebwe nyene usanga dufise ibindi bintu akandi kantu
usanga kakariganga muhogo ako nako nyene kabari agaki ubunyantege nke. Rero indongozi nkuko twabwiwe ibiranga indongozi utegerezwa kumenya aburongoye, hanyuma ukamenya ubunyantege nke bwabo ukabukorerako, kuko ni wabworosha bizokorohera na wewe kugira ngo abo nabo ntibasigara inyuma. Hanyuma guhura rero nabo bantu, iyo ugomba korohereza abantu ntuzoja kuri WhatsApp. Ndizera ko benshi bavuye mu mastate atandukanye, iki ni ikintu nyamukuru. Kuza kwanyu ni ikintu nyamukuru, guhura ni ikintu nyamukuru, kuko naho tuvuga ngo Zoom, tuvuga ngo ibintu ngo turiko turahamagara tutabonana, ndakubwiye koko hari uzohamagara kumbe ariko yigirira ibindi yashize ku murongo gusa kugira ngo abonekane ko ari mu nama, ariko wamubaza ibyo mu nama nibi nta byazi. Rero guhura, iyo ugomba korohereza abantu ntuzobohereza kuri WhatsApp, ntuzobohereza ku ma message utuma, uzogira utu groupe duto. Ni naco gituma yo umaze kubindongozi utegerezwa kuba ufise abandi bagufasha. Abo bagufasha rero nabo urabizera, ukubizera nako urabigisha ivyo muri ko murakora kugira ngo ejo bagushigikire, abari bo bazoba inzira ishikana kuri babandi ugomba gushikako. Rero ntuzobigira kuri Zoom, uzogenda uvuga uti mwebwire ko muri Colorado, mukaba muri amasiri ya Colorado nayo nzi canke muri Phoenix, ukabumba muri Glendale. Koranya indongozi zo muri Glendale n'abantu bo muri Glendale, mufume muhura rimwe mu kwezi. Hanyuma ibikorane nk'ibi tugize no munsi bikazoba ariko hariya turi tumenye ingene duhura nabo tuyoboye, tukumva ivyabo, tukamenya ingene tubitorera inyishu, tukamenya ingene tuganira dushize hamwe kugira ngo tuborohereze. Nko navuze iyi topic niyo korohereza kugira ngo dushike ku ntumbero turiko turajamo. Rero uri kurakorana n'abandi urabahimiriza ukababwira uti gituma turiko turagira aya manama sukubarusha, ni mutubwira umunsi mubona mwese mwohurirako, nimba ari samedi, nimba ari dimanche, nimba ari après-midi, mubizane hama tuganire turabe ko twoshika imbere. Ivyo bizokorohereza mu burongozi bwawe kandi bizofasha n'aburongoye kumenya ko koko muri ku kivi. Hama ikindi naco mukorohereza abantu uba wababwiye ingingo, none izo ngingo ziriko ziraja mu ngiro, zitariko ziraja mu ngiro hariko hagogwa iki? Kuko abantu nibazo gukurikira batabona ivyo ukora ko biriko biraja mu ngiro. Rero nuko ugerageza ukagira evaluation yawe, ukisuzuma ukaraba mbengezehe, kuko DICOBU birafise urutonde igirako. We nimba uri muri Colorado, nimba uri muri Arizona, nimba uri mu yindi state, umenye uti ivyo dushigikiraniye ko n'abagenzi banje nibi, none aho ndi biriko bishika, biriko bigenda uko vyategerezwa kugenda, bitagenda uko vyategerezwa kugenda, nk'indongozi ntuvyiherera na wenyene, kuko nimba turi ngaha ni kubera duserukiye abandi. Hamagara umukuru, hamagara wari we wese uzi ko muri kumwe mu iki gikorwa, ntuhave uhagarara uti birimenya. No, ntivyimenya kuko bayurongoye bakuziga ko vyinshi. Nico gituma yo umenye uti jewe nanje mfise ubunyantege nke, sishobora gutahura iki. Hamagara kandi bongere bakwigishe, ndazi bazoba bari tayari kukwigisha. Hariho abantu benshi ngaha bazokwegera avuga bati koko ariko arananirwa, kandi babwiye yuko uri kurananirwa, ndakubwiye bazobinezererwa kuko bazomenya bati umuntu ashoboye kwinegura nuko ariko arakora, ntariko ndakora sinzoshobora kwinegura, ndabesha. Rero guhamagara izindi ndongozi nkuko Edouard yavuze ati communication aho rero ni hipfira. Iyo utamenya uti koko ndiko ndastrugglinga biriko birangora, utegerezwa kugirane guhamagara, kuko nkuko Stella yavuze bajya abantu baturindiriye hariya, bajya turongoye cyane cyane ugwaruka, ntirushaka ko urugishe umwanya ucishijemo akanya gusa bakaguca mu myanya y'intoki, kubagarukana biragoye.
rero wewe utegerezwa kuba smart ukamenya uti jewe nzokora uko nshoboye ntashoboye ibi nongere nje kubankurira abankurira batabikoze ndaba abandi bamfasha ariko ndazi ko ngaha hariho abashinga ntahe bijunja n'ijambo ba DICOBU biteguye gukora ibikora inka rero twavuze vision benshi bavuga ngo if you don't know where you are going urumva ntuzi n'ivyo uri kurakora rero utazi iyo uja wo kwitega gute gushikayo utegereza kumenya iyo uri kuraja none ihangiro rya DICOBU turifise niyo tuzobandanya dukorerako hanyuma n'abandi tukabazana tukababwira tuti turi muri ibi abafise amadidane turazi injyamunyu ziri muri twebwe twese ntitubisobanukiwe kimwe ariko nitwamenya ico turiko turakora tuzoba turiko turamenya turiko turaja tuzojanayo n'abandi rero iyo ugomba korohereza umuntu utegereza kumwereka ko nawe ufise icuzi rero nico ca kindi bariko bavuga bati kuguma uri tayari kwiga ukaguma wiga ukamenya abantu y'abandi bageze ntizibe za message ziza zikaguma muri WhatsApp mu telefone ugasanga ntuzi ni y'abandi bageze rero twebwe tuzoba tukurindiriye nk'indongozi tumenye yuko turongoye tuba dushaka ko tworohereza mu kuduha amakuru ashushe amakuru ageze ku gihe amakuru atavanze hanyuma tukabandanya rero uri kurakora ivyo bikorwa vyawe uzohura n'intambamye nyene iyo uri korohereza abandi wibaza ko we bitazogukomera bizogukomerana ariko nkuko twamye tuvuga hari indongozi ngaha hari inzego zijejwe iyi DICOBU uzogenda uhabahamagare ubereke twari kugira icitegerereza ariko ama PowerPoints ntayo mbona ariko nta kundi rero hariho uburongozi bujaye no kugira no kuganira kurashe ari ya communication nariko mvuga ariko ndibaza ko yabivuze bihagije ico twokirengana kugira ngo duziga mu mwanya dutegerezwa rero kumenya ko ibikorwa byacu bishobora kugumira abandi canke ntibigumira abandi gusa ico nawe wishize mu bavuga ngo put yourself in the shoes wishize mu kibanza cyabo caburongoye urashobora kumenya kuti koko ngaha ndarengeje ariko nogira gute nkuko navuze ama training nkaya n'icamaze hama abantu bakamenya bati turiko turungurana ubumenyi umushinga na Edouard yavuze ati indongozi harababivukana n'abandi batabivukana ariko bose ico bakora bahuriye ko babandanya biga banagura bongereza ubumenyi kugira ngo batange imfashanyo batange ubumenyi kubo barongoye rero iyo udashoboye rero kurongora ngo worohereza abandi bizokugora ariko wongera kugaruka kandi kuri ryahangiro rya DICOBU kavuga uti jewe rero nzogerageza nkore uko nshoboye kugira ngo aho mosidane ndahejeje amwanyuragiye rero ubumenyi rero uzoba wize mu matraining nkaya kuko ngazo gutumwanya ibi bizodufasha iyo tuzoba tugiye hose nitwajayo tukabikurikiza hanyuma tukemera yuko natwe turabanyantege nke tukemera yuko natwe dukwiye guca bugufi nkuko bamwe baravuga characteristics z'indongozi hanyuma ukongera ukorohereza n'abandi ugatahura ko umuntu ari umuntu w'umunyantege nke ariko izo nyantege nke ziwe atarizo kumukumira arizo kumuzana ahubwo ukazikorerako kugira ngo uzivyaze umusaruro kandi birakunda n'abandi birakunda kandi tuzotera imbere DICOBU iri ngaho kugira ngo idufashe ariko cyane turaba kugwaruka ruriko rurakura ndazi ko ruturindiriye bashobora kudutahura n'umunsi cyane natwe ngo ntitubatahure n'umunsi ariko tugenda tworosha ibintu tugerageza kubereka ineza ya DICOBU twereka niyo turiko turaja tongera tuvuga tuti ivyo tumaze gushika ko ngibi bigaragara kuko ntituzobivuga ku munwa gusa tutabibereka
biriko biraza neza bikaja ku rutonde hama tukavuga tuti tugeza abane bacu namwe nimuheraha kuko turiko turakura nta umenye ivyejo ngo ubwo turiye nibwo tubuzi ubwo tusigaje nitubuzi rero ugwaruka rwacu ruzohera ngaho kandi ndababwiye ko tuzoshika kure tuzotera imbere ayandi makominote amaze gushika kure gose bamaze gushika ku rwego rushimishije natwebwe tuzoshikayo gusa tugumana ubumwe intambamye zije tuzitorere inyishu hamwe ntizibe intandaro yo gukumirana no gucagaguranamwe imice ariko tugumize hamwe tuzoshika imbere murakoze urakoze muganga Everine turagushimiye yereka Pasiteri fata ijambo kugira ngo turako mu iyo minota dusigaje twarangije eko karibu nanje nkuko bababwiye akazina kanje ni Pasiteri bageze n'ikindi uno munsi nkuko mwese muriko muravuga ivya leadership naje slide yanje iri mu Congereza mugabo hanini sini n'inyigisho n'ikiyago no gukeburana muri make uno munsi subject yanje ni marketing and communication planning hari ikintu kinini yagose ama organisation y'uno munsi cyane cyane abanyafrika twibagira i department ya marketing na communications. Do we have these departments in DICOBU today? None tudafisiyo departement za vision mwavuga ya migambi n'imigabo muzobishitsa kuri babandi nkuko yabivuze my sister here how you going to what are you planning to get to that message to the youth? What are the plans? Ifo kuma mufise plan irongoye nk'ubu no munsi dufate muri mu kibanza ciza sivyo mwese muraberewe ahantu ni ama association make bahafise bangahe bashize ivyo turiko turakorera ngaho no munsi kuri stati zabo apara gusharinga navuze gusharinga umuntu abari muri groupe kugira kubone mugabo muri telefone yawe ufise nka famille n'abagenzi bashika nka 100 ushize kuri stati yawe kuri WhatsApp par exemple bose baraza kuyibona ariko nico ndiko nabwira hari ivyo ndiko navuga ko marketing na communication as a leader you need to find a way. You need to find a way. Without marketing your business, this is a business. Kugira ibintu iza vision mwavuga muri ko muravuga zigiraho zishitse. Ifo kumwa muharnessinga mufise ibintu bikomeye ukuntu mufise plan, mufise equipe ikwirikira ivyo bintu. Mutayifise biracatugoye muri DICOBU. The past nk'ibintu mwakoze mu mwaka uheze nk'ubu twababaza duti hari ibintu byinshi byakoze mu mwaka uheze twabibona gute mwabicishije he mwavyerese bande kugira turokrite abandi banywanyi b'abajene tubahimirize baze muri association yacu you know I call it bragging effect. Hari ivyo mufise uno munsi ariko no babwira yuko ibintu DICOBU yakoze mu mwaka uheze canke mu myaka iheze ni ibintu vyinshi gose kandi vyiteka atayindi association y'abanyafrika ndumvira bikora mugabo nta numwe ariko aravyishimira ngaha. So marketing we are failing. Ntituriko tuyidandaza turakora tugakora urumva ni bwa burongozi nyine ngaha twebwe nyine turakora tukabishima tukiryoherwa tuvuga twabishitse ko twashitse kuyangiro ryacu mugabo ntituriko turabishira mu bandi bavyumve ico kintu ifo kumugikorera ko wewe nubwo uzobuhuye n'umuntu wo mu yindi nka mwebwe mwaje mu state ukavuga ati twagize ikintu turafata abaririmbyi turafata aba maros tubashikana ahantu abandi bamaze kubigira ari bangahe kugira kubera iyo niteka mutariko murerekana no munsi. Marketing ni ikintu gikomeye as a leader no kumaking sure yuko vision itaherera muri mwebwe gusa
imanuka gushika kuri babandi mushaka bashikako niho tuzoronka aba the new recruits niho tuzoronka abantu bari interested kugaruka kuza kuri muri association n'abato bari baratahuye babimenye kubera iki za channel muzo mufise rero no ico no vuga nuko misi yose habaye utuntu nk'utu communication ntuze ya secteur ya communication tuje department ya communication ibi ihari abari ikirakora bwo kurusha kuko mu mwapanze ibintu neza bipanze neza vyoroshe kose kwerekana mugabo ugasanga ya department ntihari rero nka mwebwe ba leaders ico kintu mugikorereko ni mwashiraho department ya communication na marketing ku bintu mukora ku muvuduko mufise mugane wanyu muhagaze gikomando ndabizi yuko i organisation ishobora gushika no muri East Africa bazobabwira ati ubu ntimugikorera mu Burundi kubera imigambi mufise rega ufise organisation nziza kuba muri ko murakora ibintu vyiza ntimubikora mu Burundi gusa hari abandi bavuga ati twe turafise twumvise imigambi n'imigambi mufise twarabaravye twabakwirikiranye ibintu vyose mwemeje mwarabishitseko na tushaka ko mutugirira ijya projet nyene kwa kundi nyene muyidukorere mu kindi gihugu ca Tanzania hakarorero cyangwa mu kindi gihugu ca Kenya kubera iki kubera ukuntu mwagiye mugapresenta ivyo mwashitseko ningiye mugiye mugapresenta ivyo mugiye gushikako rero tugiye tukaza twekora ngaha mu nama canke bigahera muri za WhatsApp ni kwa kundi nyene tuzokuma turi hahandi nababa jene Crystal ntuze Stella yavuga ngaho ntimuzobashikira ni ibintu vyinshi twoja ko tukadebata sinagombye kuko president Samuel yavuze ko singomba kurandira mugabo turakeneye kwicara tukaraba how dushiraho iyo ntuze iyo department ku buryo akanukoze gakozwe ka DICOBU to making sure yuko kagiye mu ma channels target channels what the social media ari ku radio ari ku television ari ku mu nama nkaha ari mu mahoteli mu restaurant everywhere that people can are located because you guys have some good visions you have some clear goals all it needs is just to spread it out ibindi byose bizokwikora murakoze cyane ndabashimiye nagomba abandi mutwihanganire kugira ngo tuzobandanye ejo sivyo na Erwa niwe azotangureje mu gatondo atubwire vya CCBU mwakoze rero mwebwe mwese shikirije ivyiyumviro vyanyu cyane cyane mwebwe mwaduhaye inyigisho nibaza ko twese twungutse uwovuga ko ataco yakuyemwo yo bari wa murongozi avuga ngo yaratsinze ngo natsinze ruraya jewe ntavyo kwiga bikirimo bavuze ko umurongozi aguma agira nte yiga nta muntu ashobora kuvuga ibintu isaha yose buri kintu wizemo kiraba muto gafuma kaba gatoyi